ugasanga tugiye gukoresha interview canke girlfriend nko mara twakora girlfriend umukenyezi n'umwizigirwa kakugora na Greta maboko igihumbi ni maboko igihumbi vraiment ni maboko exemple maboko igihumbi niwe dusanze mu Rumonge numwe mu bakenyezi bakora ubuzi butamenyerewe gukogwa n'abakenyezi canke n'abakobwa umutwe uzugashika dushimira Imana twongere cyo tugurira nico kunywa umushoferi kuko urumva tugenda gutya adamazi kiganiro mutakiravye tuzabara tuzoga intimba ku mutima kubera tuko tugira struggle zo kugira tugikore orabe ibarabara turiko turacamo so biranka muga twatundi niga kubera ko nayikunda twagumye mu mutwe ntitwigeze tuvayo hama aho nasanga umuntu ariko arakora midi sinaja gufungura naca ngenda nkamubwira ndagusavye unyigisha akanyigisha nkongerereza twatundi nari naragize mu nyuma kugira shike muri soje turetse bimwe batubwira ko umushahara ivyo imodoka tuvyihoze kugira ugere mu vyo kubaka amabarabara wari wiziki bisanzwe ivyo nize ntaho bihuriye n'ivyo ndiko ndakora nize banki ya assurance okay c'est diplôme AD wewe babonye n'umuntu w'umufasi n'akaragakora harimo ivyo kuvuga kuguca intege ntavyo ushobora naho uri kurabishobora naho wari yabashinga naho uri kurasomvya hari abantu bacana intege uramaze kuhaja henshi urumva ko muhindura intara ko muhezi barabara muja handi mbega iyo ko baragutuma urutoki iyo ko barakuvuga ntashoboye wowe vyiyumvamwe gute ubwa mbere vyarambabaza ku kiraro ndiko ndanetwaya mu kiraro indani musi haca haza inzoka ikihagarara nayibonye iri ngaha kwishene inyuma sinari mfise aho nkati mvuga ngo ndasubira inyuma kugira ndayigonge imbere nta wari ufise wari uhafise imbere numva nari mu ruzi nari negereye uruzi ndirako ndinjira mu ruzi ico nakoze naciye nzungurushiki ca ndiruka Vibes TV ni media en ligne ikurikirana n'abantu barenga ibihumbi amajana abiri biciye ku mbuga zose dukoresha zitandukanye ariko nubwo bameze uko n'abantu bakigorwa no kumenyekanisha ibikorwa vyabo canke ibicuruzwa vyabo ku bantu bari mu bucanke bari mu mahanga ni mutugane biciye kuri izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu vyanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya karibu cyane mukorane natwebwe ntimuzovyicuza Karibu muri Sovereign Boutique kuneza imbere kwanyu muberewe bien sûr.
girlfriend. Girlfriend. That's a kibanza. Kenzi nyene iri hehe? Ana arunye 14. Yego. Wari ufise 13 kirage. Ese 14 nyene. Kiragira wakuze utubwiye ngo wakuze. Okay, murekanye na Greta ndababwira hano turi. Tanganyika. Turi mu ibarabara rya Rumonge. Tugiye mu Rumonge. None turi mu ibarabara rya Rumonge bagita route Rumonge. Hama tukaba tugiye mu Rumonge. Urashaka guca kuri route Rumonge ugiye mu Kanyosha. Cyangwa guca kuri route Rumonge ugiye mu Kabe canke Nyabugete. Rero iya ni route Rumonge. Okay mama. Ariko arafata ama image ya Tanganyika. Murese nganye bacashaka cyane. Yagira kwemba. Bon, abantu bakora imva tugiye gukora iki mu Rumonge? Mu Rumonge tugiye gukoresha interview canke girlfriend nko mpamvu twakora girlfriend. Umukenyezi N'umwizigirwa. kakugora na Greta. Maboko igihumbi. Ni maboko igihumbi vraiment. Ni maboko exemple ya maboko igihumbi. Niwe dusanze mu Rumonge. Numwe mu bakenyezi bakora ubuzi butamenyerewe gukogwa n'abakenyezi canke n'abakobwa. Nibaza ko benshi murabizi ko iri barabara riko rirubakwa, ibarabara rya Rumonge. Riko rirubakwa kandi murazi ko gukora ibarabara hariho ibiduga binini by'ibi bafite gute? Tracteur zubaka amabarabara. Biromorke. Oya, nibyo. Okay, niwe tugiye kuraba. Ni umukobwa rero, ni umukobwa ari muri bajya abantu batwara bijya biduga. Ndisire ko mutarabona umukobwa atwara bijya biduga. Ndisire. Kora ko niba ntihenze menga mu Burundi buzima yitwara abakobwa babiri bonyene. Nawe ari mu bakobwa batwara ivyo biduga niba ntihenze ngira ndaza kumubaza wongera arabizi. Aza gutubwira mugabo numwe mu bakobwa batwara ivyo biduga bijya biduga bikora mu barabara. Tugere kumuganiriza Nabwenda bamfiye bajya kugira ngo urabamviye ushaka gutware ikijipe. Niyo tucari bato. Turakura Ndacari mwana muto muto. Musi ngo ngiye kugira ngo nanje anyinfluence anyankuhaje kugira ngo ego ndatwara kandi mukazona narayiguze mu myaka izo ngo yarigeze kwivuga mu kiganiro nasigaye iki muzongere jaruzi muzongere nko kuje ngyohererwa yitwa Belize mukwa tugiye kura yitwa Belize ndagutera inkuru ko ari imodoka yaguye hariya n'undi barayitoba n'undi bintu gatanga aravuga no Tanganyika fet ni barabara riri kuba riri sécurisé kubera huguye ntuvayo niko bimeze nivyo ego ari profondeur iteye ubwoba ahanyenga ego uguye ntuvayo ntibakuroba ushaka no koga yeah that's why numva bakora ryubaka tigeze kumera neza abakuru b'utusirikari turaza jewe iwacu duca numbaza hari hariko duca mugiye wanyu ni he Bururi ya Rumonge Bururi Makamba okay kandi namba ndi mwiza kandi mukaya nari nsuko nishaki abavuze ko ndiko ndabesha bampinyunze bagera commentaire ni bon nakibazo Jenny story fist okay mwumvise hariyo n'akantu k'akabulu akabulu aha ni imodoka yago nivyo ni nakabona ndakakorera bace bapfa bose abantu bari mana ni imodoka n'ubundi yikiriye ose nuko bampinyunze so ndabize muri film abaca muri barabara ryo muri barabizi ibyo bintu okay donc iri barabara rero bagenzi banje je bagende mu bantu bagiye ko ariko rirubakwa kubera aho uzo bize geography takubati Tanganyika igira kangahe ni akabiri she profondeur ni akabiri atangwa lac Baikal mbaza n'umwaka twavyizemo 5e primaire yo vaste cyane profondeur vaste ni no bitano vya mbere oya ni ya gatatu ni akabiri she atangura Baikal ni ya kabiri muri profondeur ni ya kabiri atangwa lac Baikal let me check kutanyizera cyane natora histoire yewe na geography nongeye ko na geography tuzatuma menya mwishuri para no nkusa muri mate bon reka rero iri barabara rimwe riba ku ishuri tamuhira niyo geography narinzi byavuye bamini ari makuru ntakunda yo reka je ngano kugira ama videos ya Canada kandi ntarajayo kwa twabize muri 7 matare muri 8e uyu mutwe wawe uzugashika dushimira Imana twongere cyo tugurira nico kunywa umushoferi
kuko urumva tugenda gutya wow reka ndabereke iya uniteka systeme naingia mu video Usiniingize. Onesha kule penye inaishia. iri barabara ko ryari rikenewe kuba akora ko iri barabara zo kuza amafaranga menshi vre sana ibara zo kuza amafaranga menshi deja nyene abantu bazoshaka gucanga atanu bayagira barabetanganyika atana hangi bagiye gira barabe itanganyika ingene icanga Tanganyika passez par ici ayubukije abona akagoranye namanitse kiganiro mutakiravye tuzabara tuzoga intimba ku mutima kubera tuko tugira struggle zo kugira tugikore orabe ibarabara turiko turacamo yo turapfuye Mane mana kaduka kandi nakatava karara ngaha Hivyo ndo penye. Yo. Siangu tuko nje tozi. Yo. 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 Ni binga bishaya. Eh? Turapfuye. Ubona bashaka demire y'amata nivyo rero numvise canke numvise nabi Yesu Kristo Yesu Kristo Naisikia gari inatembea. nuru Mimi ndo naisikia. nuru vya vrai yo Yesu Kristo Naisikia inatembea. Kibana ndaisikia. yo Kajio kwa mikono. yo turarenganye mwaje turarenganye nimba hari ahantu habi gusuma ngaha yo tuza kureka werekana habereka cyo oya birazwa ahandi tugira dupima imodoka yanje ishobora kuba ifise ubukomezi kurusha iyi kamyo imodoka yanje niyarengana ahantu ikamyo ijanse kwirengana abashimiye mugabo uyu muntu w'ikamyo ashobora kuba yagize ubuyi wayo gukora ngo afise ikamyo reka ncemwo ngo ndaza kuhashobora Hapa mzi. oh Jesus Christ and it's true. I have message for you. Abantu bose badukunda.
abantu bose bakunda Siren vibes, especially abakunzi ba girlfriend. Iki kiganiro mutakiravye umugipartage musheka ama commentaire canke basi basikigira ama views tubone ko ama effort yacu yahaye agaciro, tuzobara ku mutima. Kubera ngaho imigongo yavunaguritse, ubwenge bwagiye. Mane dufashe ko turabaza mbese tuvuga iki mbese ko tubisha twese tutarakora, ko turasaba inkomezi nkemu yera ngo aturongore byo gushobora kuvuga amajambo mazima. Neza cyane gose. Oh, ça valait la peine vraiment.
Oh bonjour girlfriend. Greta aravyutse. Bam. ariko arivuga ari basa nabi yumwankameye Yaje asinziriye. barafata cyane twatanguye ndagoye aho iteze ibindi bintu bitreseye Nakina kimwe cyose tugira twebwe. Bon mwabonye mutumire wacu twasanze yatuzanye mu rumonge. yabarwishije Yitwa Belize baramutse vraiment. ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba girlfriend Jengirira izuba wambaye guco ikirato amashesheti y'amaga umupira bimeze gute uri oblige kuvyambara canke umwambaro w'akazi rya zuba rero tweri dukubita wewe tubanye neza Yaramenyereye. tubanye neza Okay, abantu bakora imva ndazi ati bike uyu muntu yabazanye mu rumonge gute n'amakaske n'amakaske n'amajiri. kandi ngani nkomaririza nkorera muri soja satamu kuva no muzi None bazoguhariza muri kumwe muri uyu mwanya. Muri kumwe. Okay, turarusha mugabo mwihanga navyo ko tuzogusaba mwe muyera adufashe dukore kinaganira kuri ko turarusha Belize. N'umusi no gutera inkuru. yego Ngira tuganiriza kubera ko wewe waringa hangi ntiwacima barabara yatwe twaciyemo. ariko ndayazi Ereze bako baratwubakira gazo tuza ino hameze neza hameze bien. Banza rero dondore ku bakunzi bacu. nitwa Ndayize Belize nkaba nkora muri soja satom nkaba nkoresha kino kimashini bacita pokre canke pen Subiramwo to. Pokre. pokre canke pen penasheniye hama nkaba ndi n'umukinyi w'amafilme sinzi ko ivyo bikenewe Yego wagira vyose. nkora byose Akaba ari no mu mama. nkaba ndi n'umumama w'abana babiri Hari ikibazo Greta Bicaye kuri brand. yaje arabaza mu ibarabara ati ibi bintu mukora muvyigira hehe kugira ubikore turavyigira Mu Burundi. barabitwigisha ku kazi turabisaba bakabitwigisha mwamwaje muri soje muje gukora ibiki exactement bo je naje muri soja ntari muri ibi nyine nabigiyemwo vuba nabisavye kuva 2017 muga nta mahirwe naronse nyene cubibona bimwe vyo gukumira abagore nta mahirwe naronse ndoshobora nta reka ubu niho nagize amahirwe ndabwira umuchef ko nagize aga formation gatoyi hama challenge subiza muri formation cambona kubandanya ubu rero yaranyegukiye niyo nkoresha wow kare washitse ukora iki muri soja satom Ngishika. nari mu magazinier muri génie civile mu biraro twakora ibiraro miferege dushaka rero tubwire ukuntu vyatangiye kugira ukore uje ubikunde kumva ravyisabiye kubikora wabikunze kubera iki ari wumva ushaka gukora umwuga utamenyerewe aje kudistenga n'abandi bagore canke nuko wari wumva nyene ndazi bifite inyota kwanza icambere narabona movement y'iyi mashini nkabona umengo n'ukuboko k'umuntu nkumva ndaryohewe nkabona narabona nyene ndyohewe kandi nkumva ko ifise n'umushahara mwiza kubayikoresha nanje poste nari mfise yari poste akazi kagabanutse bampera ko mukunyirukana stock igabanutse yego nkumva ishavu nkumva afise umuryango ndagiye kwicara muhira kubera ko sumwuga deje kwandika ibintu byinjiye n'ibisohoka sinovuga ngo n'umwuga nubwo hari habo bitunze mugabo je sinari numva nta satisfied hama ca ndavuga imashini ifa ko ndayiga narijya atanu umugore numwe ahari kubera ko kuntu nayikunda ca numva nyene ndashaka kuyiga ca ndabaza umuntu ayikoresha ndamubaza nkubu unsavye unyigisha iyo mashini wobinyigisha arambwira ati nta kibazo hama ndabisaba barabinyankira kwanza ubwa mbere mu nyuma ndasubira ndabisaba umuchef arabona ko namugoye aca arambwira ati ingukore mugaho nari deja muri chômage hama nca ndamwandikira umuchef kubera ya poste yanje atayari hari kuri iryo barabara twari mu Ruyigi umuchef nca ndamubwira nti wo mfasha nkaza basi kugira formation ya pere aca arambwira ati uraduga mardi nca ndaduga mardi nduze mardi aca araja kumpresenta ku chef de chantier yarahari mugabo bya bindi nyene ubona ko ngirapfuye kumpa akazi kumbura zondondera irindi poste ndi ndani nivyo vyabaye hamba ngiye kugira ntanguye iyi formation kwa kundi nyene nayo ko ndavyumvira vyaciye bibuko yaciye yinkurako maze indwi imwe uri kurayiga ndiko ndayiga aca arayinkurako aca nshira mu bindi anshize mu bindi burya sinasuye guhura n'iyi mashini bose guhura nawe ryari
nasuye kuyisaba baranyankira abandi abashefu bagiye barahinduranya ndayisabye biranga muga twatundi niga kubera ko nayikunda twagumye mu mutwe ntitwigeze tuvayo hama aho nasanga umuntu ariko arakora midi sinaja gufungura naca ngenda nkamubwira ndagusabye unyigisha akanyigisha nkongerereza twatundi nari naragize mu nyuma ndakora ivyo bindi gushika 2023 haca umushefu rero twari dufise ubu ca ndamubwira yuko nifuza ko bompindurira akazi ndamubwira iyo formation nagize ndamusaba ko yompa nkasubira nkayibandanya aca aranyemerera ndasubira ndayibandanya hama mu nyuma ndabimenye baca barampa imashini yanje okay abantu bazi kino kiganiro bazi ko ikiganiro c'abakobwa canke abakenyezi gutera intege abakenyezi kuganira ubuzima bw'abakenyezi gutera intege hagati yacu twara dutumira abakobwa benshi mugabo basanga ari bamwe ba entrepreneur bamwe abandi bacuruza abandi baza kutubwira ubugenzi bwabo mugabo ugasanga hari iyindi monde irimwe abakenyezi tutazi bisigura ngo uno munsi turateye uteka kuba tworonse umukobwa akora ibindi bintu tutamenye tutatuzi ko twopfa turonse umukobwa bikoramo kugira ngo utere intege nibaza kuza guhera biteye intege abandi bakobwa ushaka tubwire kugira ukunda ibintu by'amabarabara vyiki d'abord wiziki vyaje gute kugira ugera muri soja d'abord il faut ko warize ibintu bitandukanye n'ibyo bandi bakobwa biga nabonye nta bakobwa benshi banakora muri soja ya parapara y'abagabo nibo benshi kurusha abagore n'abakora mu bindi bintu biteye vy'amamashini benshi n'abagabo kugira ngo ubishikemwo vyaje gute nivyo kugira shike muri soja turetse bimwe batubwira ko umushahara ivyo modoka tuvyihoze kugira ugere mu vyo kubaka amabarabara wari wiziki bisanzwe ivyo nize ntaho bihuriye n'ivyo ndiko ndakora nize banki ya assurance okay c'est diplôme AD naho bihuriye yaciye mu magazine naho bihuriye ni novuga sinzi ko novuga ngo ni chance zanguye ko kugira umva bariko ico gihe bariko barondera umupointeze azara aragira pointage z'abakozi z'amaturi y'amakamyo ndadepoza narungikanye umuntu nta nuwo narinzi uwo muntu nari nigwarije umwana muri famille mu bitaro hama numva umuntu ambwiye ngo bariko bararondera umukozi ngo muri soje ndamubaza uyu ari mukuru wanje rero akazi kose yumva yumva kumengo naraciye ku ishuri yumva ko akazi kose nshobora kugakora naho yumva ubuganga yambwiye ngende gukora ubuganga rero acara telefone ambwiye ari bubanza cyambwira ati ngo ingozi bariko bararondera umuntu ashobora kuvuga igifaransa umukobwa ndamubaza noneho kuri bubanza ivyo ngozi bimenye gute acambwira ngo hariho ngo baraza muri fandimo bagataha iwabo ngo hari umuhungu aherekeje umugore we muri saro ari we niwe ariko arabivuga yibazisha ko hari umuntu yobazi igifaransa ati rero je ndamubwira ko ndamufise ndamubwira kubera ko uko kuntu yamambwira ati gende ahantu yose yumvise akazi ngende depose ndamubwira mpuye umuntu twivuganira acarama turavugana ndamubwira no guha dossier nagumana dossier ariko no guha dossier ukaja kwindeporeza acambwira ati jewe nta gifaransa nzi sino kudeporeza uwo muhungu yari umuferrier bajya basuka ivyuma hama acambwira ati nta gifaransa nzi sino kudeporeza ncamvuga none gashanga umva ufashije iki ndeporeza ingozi yaguhaye information naje hama ndamubwira basi nta muntu muzinanye yondeporeza kuko nari ngwajije umwana mu bitaro wa mukuru wanje hama acarambwira ati acampa nimero acavuga ati muga ntuvuge ko ari je naguhaye nimero camvuga sawa ndonderya wundi ndamuha ndayimuhereza irya dossier arayindugane umva ko nahuye n'abantu nyene ntazi bayindeporeje ni chance nyene yanguye mu gitondo rendi agiye ku kazi umuzungu acara telefone acarambwira ngo ejo uzotonde ku kazi nta nubwo ko ngo nari mfise naciye nkopesha ndaduga okay aka kazi kenshi akazi gasanzwe ushima kadasaba inguvu nk'izo gagusaba wewe babonye n'umuntu w'umufasi n'akaragakora harimo ivyo kuvuga kuguca intege ntavyo ushobora naho uri kurabishobora naho wari yabashinga naho uri kurasomvya hari abantu bacana intege uramaze kuhaja henshi urumva ko muhindura intara ko muhezi baramuja handi mbega iyo ko baragutuma urutoki iyo ko barakuvuga ntashoboye wowe vyiyumvamwo gute ubwa mbere vyarambabaza muga kubera ko nabikunda navuga wamengo sindanabumva nubwo vyavuga umuntu hargihe bashobora nko kubiganira umwe akaza akabimbwira muga sindabikibanza nta majambo yayo wumva ariko babaza
yo kuvuga nyene ko atavyo noshobora nguyu ruko atumwanya canke uwa mbere natanguye gusaba ngo anyigishe niwe yanciye intege nakubwiye ko uwatanguye kunyigisha ni kuvuga yanyigishije umunsi umwe uwo natanguye kubisaba mu nyuma nja muri chômage hama nca ngenda nca nsaba rero wa mu chef wanje aca arambwira ati duga ntambatamba uko umva aho nabona imashini hose naca nsaba uwo muntu aca mbwira sinzi ko no bivuga aca mbwira ngo yari umutanzania aca mbarira ngo acha ngo ikazini ya wanaume ngutaingia mudamu mara pili mu mwezi aranka kuma ntiyigeze anyemerera ko nkora ku mashini yo ndahaguma kandi igihe kinini reka gato traduise igice kinini yavuze ngo akazi n'akabagabo ngo uzoja mu mahegre inshuro zibiri mu kwezi kubera uzoruha gukora kuzoruha umugongo none depuis que kuja mu mahegre tuma umuntu adakora okay harabo bigwaza nivyo muga si bose bigwaza nimba wagiye no kubizi ko uri capable gukora akazi uri unducu ntego umuntu asigara twari ikimashini uravye difference yico gihe nubu nakahe karusho ubona kuko bakuvuga kera kudashoboye ubu sinzi ko bigihari nakahe ni yahe difference hari kira ubu ntibigihari kuko hari nabambona bakumva bararyohewe hari nabifuza kwiga kubera jewe n'abagabo batinya izi mashini hari abashaka kuvuta yashoboye ujya umugore natwe twayishobora ubu sico kimwe na kera birasaba inguvu ari cyane ari giukorera naberetse hariya namye hari ijuru mu musozi nahantu haba hateye ubwoba umva bisaba nyene ko no mutwe ukora n'ubundi ubwoba nibwo bubi mu bisanzwe uri uraterura kijya kiborosi ngene bacita kijya cyo gukwega umucanga cyo guterura umucanga gode hajya mu kuboko urashiramo inguvu mu kugira mu kata canke hakora umutwe gukontrol aha haroroshe nta nguvu zikora mugabo hari igihe uri kurakorera ahantu hari mu mabuye urakoresha inguvu kuko bisaba ko uri kuri yo riri Okay. Usanzwe ufise inguvu canke umukobwa wawe nka je nabishobora. Ndaje mu ngendo bishobora. Wabishobora. Ndawufise. Wavuze gukora musoje gukora iki? Ndi mu magazine. Okay. Maruri kamyo ya pakiazi kamyo mwabonye. Nje naziharuye hari ndazikomya yoye. Nabiharuye. Uravye uri gukora akazi kadashobora abakenyezi benshi. Turi babiri batagashoboye muri babiri mu Burundi nabitoye i Burundi bwo nabivuze turi babiri bonyene njani kora amabarabara bibakasaje ya satome gusa oya si soja satome gusa rafite abandi hari abandi hariho na groupe y'aba operateur ba mu mashini atandukanye bubaka amabarabara hari abagore donc ni babiri abagore turi babiri gusa okay kibazo canje cyari kimeze gutya le 8 mars nukuza bakagendera kubera ko biratera intege abandi bakobwa kuboka gukora ibintu abantu bibaza ngo ntabyo boshoboye ni avantage yo gukora akazi katamenyere mu bakobwa ko nibaza ko ubunye maze kuzibona ni avantage kumva ko uri umukenyezi wakoze ikintu abandi benshi batinye gukora nko kuvuga ati turi babiri mu Burundi safekwa kwanza urumva muri wowe kumengo ni kiro kuri wewe urumva n'abantu baranakubaha kwanza barakubahira ico kintu wowe warindutse abandi batinye ikindi naco ntibihemba cyo kimwe nuko twari imbere hariyo akarusho wowe wiyise boss lady muri boss lady zavre abantu bitwa ba boss lady ubwo barondera ubuzi bakora ukabubura sivyo mugabo uyu unye ni boss lady mugayirwa mu misozi ego ubuzi buri riske buraheba ni nk'umupilote boss lady ni amafaranga yinjiye urumva aye CV igwa mu misozi yibaka barabara mugabo iyi note ku kwezi ija kuri konte iba ifadika jago birangyoheye kuko urumva nakazi kari riske wavuze ko ugira ubwoba rimwe hari ahantu uri kurakora hateye ubwoba yabivuze inyuma ya kamera ivyawe nubo yabivuze nubo arahije kwitubwira ko hari yavuyeyo hari bitera ubwoba donc nibaza birangyoheye humva ko kame muri fisi oreze umuntu akubwira ati shaka arariha nibake babivuga nibake bashobora kubivuga tubwire nibaza ko akazi kose gatinywa no kaba gafise amainkombe canke gafise ingaruka mbi ni ndampamvu kenshi usanga binari haneze bavuga ati umuntu yiboze kuja gukora bya bintu nuko benshi babitinya nizihe inconvénient abenshi batinya kugaga akazi kanyu batinya nibizihe mpamvu benshi bituma benshi batinya akazi kanyu benshi nubwoba bibaza ko batobishobora babona ko umengo ntibobishobora bivanye n'ukungene babona ababikora ari abagabo gusa
sino Agaca yibaza. nta zindi ngaruka mbi kamene shaka kwiburunduka ko janagira ngo utaramenyera ngira urashaka kuburunduka cyangwa ugiye nko gukora ahantu ari ubwa mbere ugiye kuhakorera nk'ubu nka je narigeze kuja gukora muri Brarudi ku kiraro ndiko ndanetwaya mu kiraro indani munsi haca haza inzoka ikihagarara nayibonye iri ngaha kwishene inyuma sinari mfise aho nkati mvuga ngo ndasubira inyuma kugira ndayigonge imbere nta warufise waruhafise imbere numva nari mu ruzi nari negereye uruzi ndirako ndinjira mu ruzi ico nakoze naciye nzungurusha iki ca ndiruka utugisigara wiyaraje uyu muryango uraba ahantu ushobora kururuka uyakuza kuba kizungurishije ya nzoka ndayisigaho ndakizungurusha ca nirukira hariya baca baraza kuyica ca ndayipakira baraja kuyisesa yari nini kugira uyibona gute kwanje no ya nayiboneye kwishene ngaha ngira yashaka kurira sinzi ariko kurya Ok, question bête. Ubunye abantu bashaka kubikora baciye bumva ubwo. Oya nta gitego Oya nta kazi nabo katagira ama avantage hamwe ni bigoye. Niko nabivuga. Okay. Uyu munsi urikura akora akazi katamenyerewe ni kiye kintu ngira abakenyezi kugira ngo ntitubarambire abakenyezi batinya kwilansa. Harige tubivuga kwilansa mu journalisme ibiki ivyo munguko ubona umenga ugeze gacu ubona utigana harubwiye haravuga iki mwe akazi kandi karoroshe no uci ubona ibintu mukenyeza akore ibintu we umenga arafite ijambo ryo kubwira ko kabakenyezi je no babwira ko batocika intege na cyane ikintu bagikunda ntihagire umuntu numwe aza kubabwira ngo iki kintu naco ushobora ngo ntugire iki ahubwo bakubujije gira inguvu nawe shiramwe inguvu wagwa rukundo ukunda kijya kintu gumba winjira gushika ushike kuvyo ushaka watubwiye kuri mama mu ntango uraronka umwanya ukwiyo kuja kuraba umuryango kubera ko hari batubwiye ko mugenda kabiri mu kwezi muja mu mafamye kabiri mu kwezi abenshi baba basanzwe baba ino nyene mu Rumonge umuryango urawuronkera umwanya canke abana bari yakiriye bo bari yakiriye kuko ico gihe bandungika mu Ruyigi umwana wanje yari afise 11 mois naciye ndamucuza ko bambwiye ati mu Ruyigi uwo mwana ntumugarukana bya bintu bavuganye navyo mu Ruyigi uwo mwana ntagaruka bwaranje nkaraba iyo haraba kuzomusigira umukozi haja kuri terre ndavuga wapereka nta kundi ntimbisha ndamucuza hamba nukuvuga umwana je ngenda yankumbuye cyane ariko barakuza afise agira kuze wita arankumbura ku buryo iyo nshaka kugaruka iyo kenzene tugenda samedi dimanche tuba tugarutse nukuvuga batubona amasaha make dimanche tuba tugarutse rero bo sincinyegeza kubera arakuze mugabo arambwira ati mama guma ngaha basuzogendeje cavuga wewe apireka nje kurondera ubuzima ngumye ngaha none mwoca mubaho gute agaca mbwira ngo no irya si stock rindire nibyahera uzocugenda n'abayinosa umva nkaca ndamusigurira gusara bitahura baca bamperekeza bakanshikana n'uriye bisi ntibeshika basukugatsika ndabazane ngaha marane nk'indwi imwe muri vacances ndabazana mukagumana turagumana kugira bazo barabeme mahapambanije gushikere deja turumva ko n'umwanya w'umuryango ari muki wavuze ko kina filme byo navyo bimeze gute bon filme no kuvuga ni indi histoire mugabo so kuvuga ngo nta mwanya wayo noronka nukuvuga iryo fin du mois ho tuba dufite iminsi 3 dutaha jeudi midi tukaca tugaruka dimanche nukuvuga uwo mwanya urumva ko harimo vendredi samedi na dimanche igice cy'umunsi no ndashobora gukina film mugabo so kuvuga ngo si kubera iki ntariko ndakina ni kubera n'uburyo filme n'uburyo nije nikora kuri twatundi mba nabitse nta muntu numwe mvuga nti ari nijana nshyirirako no nisho gituma ntaguma nkina amafilme cyane ariko umwanya sinobura wo gukina filme ni passion canke ubikora nk'akazi oya c'est bon akazi ni soja satome filme ndazikunda kuva nkiri umwana narakina amateatre hama mu nyuma filme natanguye kuja imbere ya kamera 2012 niho nakinya filme ya mbere muga ntiyari yanje byari ibiryo bya festival nayo n'abayemera actrice naho hama ndabisubiyemo buvuba muri 2020 niho nakoze filme yanje ya mbere muga nayo nayanditse 2012 filme yawe ushaka dupininga muri ma commentaire ni abantu baza kuryoherwa na Belize baje kuraba amafilme yakora hano nshaka kuryoherwa n'uyu mukenyezi arakina na filme za vrai basi mfite mu filme tuje kuziraba titre hariho filme ya mbere twani wowe ngorane zanje ndamubujije
niwo ngorane zanje ni filme iryoshe nandika filme z'amacungu mugazi baziryoshe n'ibintu mba nagenda abona canke nakuze hari n'ivyo muri fise neva nivyo wibuka nibuka kandi ntegeza kuzobikina hama filme ya kabiri yitwa Noir Blanc filme ya mbere yabaye ya kabiri muri festival ya 2021 filme ya kabiri ntivyakunze kwipasa filme ya gatatu y'ubuvuba nshasha yitwa Rudubi nayo yabaye ya gatatu muri festival nyene y'uyu mwaka Gere muzirabe. Wa mugani wa Greta ni maboko igihumbi. Byose bigenda neza. Nugupamba. Ubigenza gute? Kugira ngo hose ugume uri mu bambiri on top. Je numva umengo ushaka kuba umu boss lady wa vrai. Amen. Urimvira kandi kazokora uretse filme nibi. Maze kugerageza byinshi gusa no kudandaza hari gendandaza. Naragize restaurant irahomba, nagize akabare karahomba, naradandaje amakara arahomba, narakoze ifuru y'imikate. Zavugurisha abantu be. Nino byo biza. Ashaka kuba boss lady. Zavugurisha abantu. Urumva ngira hari nivyo ntibuka no bamaze gukora maze kuja mu tuntu twishi tunzanira inoti mbwa nk'ubu urumva ni waronka ntavyikorera. Nk'ubu uronse amahera menshi. Ni cyaye ikintu woca ukora muri uwo mwanya nk'umuntu aguhaye amahera muri uwo mwanya tujya mu kugabira kubera ko waje gutwara bino bidugushaka amahera nk'ikintu wumva uretse film ni cyaye ikintu kindi ureva uvuga ati je ikintu ifa kompa nagikoze bo kwanza icambere nkamwe noronka umuntu twotezanye imbere iyo nkamuha umutaka kugira nkorere hama nawe akazokwikorera mu yo yakuye iwanje mugatanyi bato hari umuntu ari umwizigirwa ndose amahera no muhumutahe apana ko azoguma nkorera azogeraho nawe yikorera ahereze no uwunda umuntu akazi uwabanza gusubiza umutahe nawe acakora ndifuza ko noronka ikindi kintu kinyinjiza amahera bitari byo ku kazi iyo ku ruhande kuba akazi umuntu arakaje mu harigiye kanahera karashobora guhera muri make business iyo niyo kuronka umwizigirwa yego nshaka ico bokorana cose umucemo yego je ndahari nta mwanya afise katurangiza ikiganiro ndi propose mwabonye amayira twagiye turacamwo abasinziriye mwabonye ko ça valait la peine kandi twaryohewe ko n'ivyo uri kurakora no kuri twarisenga turushe twashitse nyuma ya twashitse no kuri turushe muga twinjiye ngaho tuvuga ati oh my god okay ça valait la peine vraiment mwaruhibusa ego kuri courage kandi twizere ko n'abantu baravye ikiganiro ngo basi muza kugihanahana nidoze kare muga fare ko nidoga hagana nk'ibsanxiete muga ubunyanxiete yaheze uzianarize yo tangize stress mu mbabarire n'ibintu birumye ntimwana afana isanzwe zarira twe yaragwaye sinzara yanyoye litiro y'amata turagize ikiganiro dushimire Belize yatwakiriye kuri terrain reka dushimire kwanza stojeta yaduhaye urusha gukora kino kiganiro naje ndashimiye ego batwemera kuduha umukozi wabo batwemera kuduha amashire kutuzara nibo batuzanye turabashimiye cyane ko barabaye flexible ko twabahaye ikete dutevye mugabo baratwishura hakiri kare turabashimiye gose hama dushimire na Belize d'abord tugushimiye ku mwete wawe tugushimiye kudaheba kwa determination yawe tugushimiye ko hejeje ko inspire abandi bakenyezi benshi gutinyuka gukora ibintu benshi batinya tugushimiye no kuba ukina filme ziryoshe ziraryoshe tuganirije ni byinshi no kuba watugiriye na demonstration hajya karakoraje ntiya demonstration namuvumbu on a profité yari karakora on a profité kuko tuza kubivuga batabibonye ntibari kuvyemera hakuvuga ati tutasanga ziga kamera ziri ngaha hago dudishimire yari kubikamera yari kuduza nazo tuzishimire n'abashoferi bakora ziga yego ikaya dushimira ko baturavye kuva mu ntango twidoga mwari mukumbuye inzira yo mu rumonge mutubwiza ukuri so twaberetse mugabo nabyo biziba no twaberetse ko muri ko murazi ni doze kiganira abantu bambajije ati rya barabazohera ryari bamwe ko tujina bazohera ryari 2025 biracyazi nivu sikera bariko baraza mwabibonye ko turamaze gukora ibirometero kubera ko abantu batubonye tuza tukavanga tutabajije tiryarige babara rizohera tukavuga none kumwagiye kugira iki bisanzwe ariko nyimba mwerekanye hajya ahantu habi mwerekane na heza twaherekanye naho twaherekanye basigaje kuhakora umwaka batanguye 2021 mugabo ngo ibikorwa byatanguye 2022 neza donc barimaze 2 ans ririko rirubaka kandi twibukanye ko hagoye ko ego riragoye mugabo turakeneye ko ryubakwa kubera ko vraiment rero tutayirutse
ari amazi turayahomba kubera ko rige barabara rimeze ukuntu donc wow kurinde kuri sagara tuhomba Jewe. kuri mawimbi jewe reka ndabwira abantu bibaza ko ndi umusirimu mubikure mu mutwe Sandstone nayibona no munsi kubera kwanka gufata rya barabara nizina kubera Sandstone yubakwa na mawimbi nanje sindahinjira bon twayibonye kuri portail byanditse ko cyane ngiye kabiri na kubera ubunebwe kubera n'ufise ngo barazunguruka bica bintera ubunebwe kera nagenda 45 minutes mugurumva ko nibaheza kubaka iri barabara bazoba horoshe ahubwo n'abandi baca bubaka izindi nyinshi kugira kubera ko bazoba horoshe kugenda donc duhicimira soje reka ryubaka vraiment niba mukene nandi mahera turasabiye leta ibongera amafaranga yandi mubandanye muryubaka rishike mukanyosha vraiment bye nibutse ko no mukanyosha narusha rishike no mukanyosha mugabo vraiment ibikorwa muko murakora imana baheza byiza cyane gose muri tangira benshi muko murakorera igihugu n'abandi bari nyuma ya kamera mwese imana baheza kora ko aya mabara baracumutaye bose twatubayeho nawe ego nabaza amareke turabashimiye cyane bye bye girlfriends mwakoze ndamupata jikira kigali mu mwagikunze ha This Belize official ntibibagire This Belize official Liz Belize official yes twari turasuye mu macungu yo gusubira Bujumbura Imana ijane namwe mudusenge dushika amahoro sino mugire tuko turagira ibiganiro dutambuka bye nuru arumiwe natwe Karibu muri Sovereign Boutique kuneza imbere kwanyu muberewe bien sûr